Imana yacu ni Imana yumva amasengesho, ni Imana irema ibitariho bikabaho, ni Imana ihindura ivyase guhinduka, ni Imana ikizira aho zitari. Imana yuguruye nawe ubasha kugara, ni nayo ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Sinzi ivyo abantu bariko bavuga ku buzima bwawe, ariko wihagarara ku vyo abantu bariko baravuga, hagarara ku cyo Imana yavuze. Imana yacu ntabwo ibesha, nimeze nk'abantu basezerana ibintu ntibabishitse, ariko ni Imana y'amasezerano kandi ni Imana ishitsa amasezerano. Ni Imana ikura hasi igashira hejuru. Aho yagejeje abandi nawe yahakugeza, ivyo yakoreye abandi nawe yabigukorera, uko ntabwo irobanura ku butoni. Aracari ivyizigiro k'ivyo abandi bagezeho nawe wabashaga kubigeraho. Aracari ivyizigiro iyo ndwara bakubwiye ngo nikira, aracari ivyizigiro ko wayikira. Mbega ni Imana yavuze ngo nikira? Ni marayika w'Uwiteka yavuze ngo nikira? Cyangwa n'abantu bavuze ngo nikira? Ubwo Lazaro yapfaga, Yesu yegereye ikiziga cye, yegereye imva yiwe, bamubwiye ko yanutse, amaze iminsi ine mu kuzimu atashobora kuzuka. Ariko Yesu avuga ngo tembagaza ikibuye, maze baragitembagaza. Yesu aravuga ngo Lazaro sohoka. Wari yapfuye asohoka ari muzima. Sinzi ibintu byapfuye ku buzima bwawe, ariko Yesu agiye gusubiza mu buzima. Sinzi ahantu waburiye wasuzuguriwe, ariko aho waburiye ndumva ariho ugiye kuronkera. Birivuga ngo Petero arara mu bwato, ijoro ryose baroba mu kiyaga babura amafi, ariko Yesu aza mu masaha ya n'igitondo bariko boza insenga babuze ifi n'imwe. Ariko Yesu arababwira ngo nimuterere urusenga iburyo muraza kuronka amafi. Ntabwo byigeze bibaho ngo abantu barobe ku mutaga, nuno munsi ntabwo bibaho, nta barovyi baterera isenga ku mutaga. Ariko Yesu yerekana iyi nzira nshasha ibintu bishobora gukorekeramwo. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Inzira nshasha ziracahari, nubwo izindi nzira ziyugaye umwami ntabura uko abigenza. Aho waburiye waharonkera. Ivyari vyarase mu buzima bwawe uyu mugabo yatuma bikunda. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro, haracariho ivyizigiro. Amahoro y'umwami Imana nakomeze kubana namwe, mwarahezagiwe cyane gose. Turabaha ikaze kuri no channel yanyu ya Haracariho Ivyizigiro TV. Turagushimira wowe umaze gukanda subscribe cyangwa sabone, nawe ushiraho like, ndetse nawe wandika no muri commentaire ukongera ugapartaja abandi kugira ngo bashikirwe na zino nyigisho. Ubwiza bw'Imana, umugisha w'Imana nukomeze kubana nawe, kuba warahisemwo gukurikirana kino kiganiro, gukurikirana buno butumwa bwiza buca kuri no channel ya Haracariho Ivyizigiro TV. Nimba ari rya mbere nawe udukurikiranye, reka ndakwisabire gukanda sabone cyangwa subscribe, ukande kuri iyo nzogera kugira igihe cyose dushizeho ubutumwa uzabe uwa mbere ubukurikirana. Reka nongere nkwisabire gukanda like, nongere nkwisabire kwandika icyagufashije muri commentaire. Nimba ari ikibazo ufite kubijanye na Bibiliya, urashobora kwandika muri commentaire, tuzafata umwanya dusome amakomentari yanyu, hama dutegure ikigwa kimatanye n'ico kibazo cawe, kugira ngo nabandi bari bafite ico kibazo babashe kuronkeramo inyishu, babashe kuronkeramo igisubizo. Imana iguhezagire cyane. Turakomeje rero ikigwa gifise teme ivuga ngo amasengesho Imana yishura. Twararangije ikigwa cyari gifise teme ivuga ngo Imana ntiyishura amasengesho yose, aho twarebeye hamwe ibintu 8 bituma Imana idasubiza amasengesho yacu. Nimba rero utari bwakurikirane kino kigwa Imana kidasubiza amasengesho yose, cyane bino bintu 8 bituma Imana idasubiza amasengesho yacu yose, urashobora gusubira inyuma maze ukurikirane amavideo yatambutse, ivyigwa vyatambutse, kugira ngo uze kubana nacu muri kino kigwa ubashe gutahura ibintu vyavuye niyo biriko biragana. Yaba Imana isubiza amasengesho yose, abantu bamwe baba barapfuye, abandi baba barakamanganye,
bamwe barabaye imbwa, barabaye abasazi, ndetse ingo nyinshi ziba zarasambutse. Urabizi abantu bagusengera nabi ntibabuze ni benshi, ndetse nawe amasengesho wisengeye atariyo ni menshi, nawe urayazi. Ibaza rero Imana iza kuyishura yose, uyu munsi uba uri uwande. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice ni 26. Turasoma umurongo waho wa 41, dusome n'uwa 42. Aravuga ngo nimube maso musenge nimuje mu mosha mabi, umutima niwo ukunze ariko umubiri ufise intege nke. Yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati data, asangwa bidashoboka yuko iki gikombe kindengana, shiti nkinywereye ko nibibe nkuko ugomba. Amen. Imana ishimwe cyane. Turasomye ano makuru cyangwa rino jambo Yesu yabashije kwa kuvuga. Yesu yariko arasenga, abonye ibibazo agiye guhura navyo, abonye umusaraba, inkoni yagira kubitwe, abonye buri kimwe cyose cyari kigiye kumubaho. Yesu rero agerageza gusenga kugira ngo ivyo bintu abihindure, ntabashe kubikorokeramo. Aravuga ngo data bishoboka kino gikombe kindengana. Adugana n'intumwa kugira ngo zimufashe gusenga. Mu gihe cy'ibibazo nta muntu azagufasha. Rimwe na rimwe ntuzatuka abantu ngo bakwibagiye bagutaye. Iyi Imana itakwibutse nta wakwibuka, Imana itagugiriye neza nta wakugirira neza. Iyi Imana yakwanitse nta wakwanura, kiretse ariyo ubwayo ikwanuye, nta wundi muntu yashobora kukwanura. Imana itakwibutse nta wakwibuka. Menya neza igihe cyose uzahura n'ibibazo, azabiza babiri ku mutwe wawe. Uzashobora kubibwira pasiteri ariko ntabwo azaremegwa nkawe. Oya, azagufasha gusenga n'ivyo bihinduke, ariko ntabwo uwo mutwaro uzamuremera nka wewe uwikoreye. Uzagerageza kubibwira inshuti zawe ariko ntacyo bazabikoraho. Ariko mu gihe cy'ibibazo rimwe na rimwe uje wiga guceceka, uje wiga guhora. Ntabwo ari byose uhura navyo uba wemerewe kubivuga. Hari abantu uzabibwira ahubwo banezerege bavuge ngo siwe byakagombye kuba biriho, ahubwo Imana ishimwe kuba nawe ariko arabihonja. Hari abantu batanezererewe ubuzima bwawe. Yesu adugana n'intumwa. Urazi impamvu zasinziriye ni kubera zo nizariko zirumviriza uburemere, nizatahura uburemere bw'ibibazo Yesu yariko arabona, yaragiye guhura navyo. Nibatahura umuruho Yesu yariko arahura nawo. Bo bari biryamiye kubera ikibazo ntabwo cyari kuri bo, cyari kuri Kristo Yesu. Nshuti yanjye, igihe abandi bazabaryamye ntuzabigane, uzasenge mwitorero. Reka gusenga kubera naka ariko arasenga, cye kubera naka yahevye gusenga reka nanjye ndabihebe. No, ibibazo ntabwo bisa. Nimba naka yacecetse atari ko arasenga, wenda nta kibazo afite cyanye we ikibazo cye we ari kubona umenga ntabwo bikenewe ko yabwira Imana bishindure. Wowe senga, wireba abandi, witegereza mwitorero batangaza amafungo n'imisi yo gusenga bari usenga. Ni wige kwifatira izamu, ni wige kwifatira amafungo ubwawe usenge, wibwirira Imana ikibazo cyawe, wisengere kugira ngo ubashe gukomera. Kubera gusenga biturinda kuba mu mosha mabi. Gusenga bidushira kure ya Satani. Gusenga bitwegereza Imana. Gusenga bikwega ibisubizo. Imana iguhezagire cyane. Tuko turavuga rero uburyo wasengamo Imana ikishura amasengesho. Twaravuze uburyo bwa mbere, ntabwo ngiye kubugarukaho. Nimba utakurikiye igice cya mbere cya kino kigwa kivuga ngo amasengesho Imana yishura, subira inyuma wandike partie ya mbere, amasengesho Imana yishura. Uraza kugikurikirana kuri YouTube. Imana iguhezagire. Icya kabiri rero twavuze ngo ni ugushiraho isezerano imbere y'Imana. Icya kabiri nico ngiye kuvuga uno munsi, ni ugushiraho isezerano imbere y'Imana. Turasoma igitabo cya mbere cya Samweli, usomye igice cyaho cya mbere umurongo wa 11. Reka tubasome umurongo wa 11. Uravuga ngo asezerana isezerano atewe Uhoraho nyene ingabo, ni waraba umubabaro wanje, incoreke yawe ukanyibuka, ntunyibagire jewe incoreke yawe ukantabaza umwana w'umuhungu, nanjye nzomuguha Uhoraho abe uwawe kuzorinda apfa, kandi nta rupfuhe
ruzogera ku mutwe. Ana yariko arasenga asaba Imana umwana, ariko Ana amasengesho ye atinda gusubizwa kubera impamvu imwe gusa ngiye kuvuga. Ana yarasengaga gusumba na Penina mukeba we. Birivuga ngo Ana yari umugore w'umugabo, ariko umugabo yari afite abagore babiri, ariko umugore umwe yaravyaraga, ariko Ana we ntabwo yavyaraga. Ana agira umubabaro kuba atari ko araronka akana muri urwo rugo. Namwe murabizi nk'abavyeyi, iyo umugore yinjiye mu rugo naruronkeremo umwana, ntabwo aba arashinga imizi muri urwo rugo, abarurimo atarurimo, ko umugabo umwanya n'umwanya ashobora kumwirukana akazana ubuvyara. Rero Ana yari afise ico kibazo, ariko Ana umugabo yaramukunda, kandi umugabo ntacyo byari bimutwaye kuba Ana atari ko aravyara, kubera umugabo yavuga ati Penina akazima ari karamvyarira, nawe Ana ndamukunda nubwo atavyara nta ngorane, akazima abana bo ndabafite. Ariko Ana we yari afite umubabaro kuba atamwana arabona avuye mu nda ye, kandi birivuga ngo mu Bisirayeli nta ngumba yategerezwa kuba hagati muri bo, kandi nta muntu yategerezwa kuba intavyara canke ngakorokeshe inda mu gihe yayitwaye. Ibi byaraziraga mu ikoraniro rya Isirayeli. None byagenze gute kugira ngo Ana ntavyare? Birivuga ngo Imana niyo yari yamusivye inda. Ugiye gusoma ugasubira inyuma gatoya, haravuga yuko Imana ariyo yari yamusivye inda, niko Ana yabitahuye. Mugabo Ana isengesho rye ritindwa gusubizwa kubera ko yasaba umwana kugira ngo yiyemere kuri Penina, kugira ngo agirene anezereze umugabo we. Ariko igihe Ana yahindura isengesho akavuga ngo Mana shizeho isezerano, umwana uzama ari uwa mbere abe ari umwana w'umuhungu, zahita ndamugutangira agukorere ibihe byose byo kubaho kwiwe, kandi sizakwigarura. Imana ikibona ico kintu asabye kari ikintu cyiza cyane, bituma Imana yumva amasengesho ye. Impamvu rimwe na rimwe tudasubizwa nuko dusaba ibintu binyuranye n'ubugombe bw'Imana, kubera birivuga ngo utaraba urusoro mu nda ya nyoko, Mana yari ikuzi, yari yaragutoranije, yari yaragushizeho, ariko Imana igushyiriraho kuba ikintu runaka, gukora ikintu runaka. Muri ino si ntabwo twaje gukora ibyo dushaka, ariko twaje kuzuza imigambi y'Imana, twaje kuzuza ivyo Imana yateguye. Abefeso 2:10 avuga ngo hari imirimo myiza Imana yaduteguriye kuva kera hose kugira ngo tubashe kuyigenderamo. Twaje kugendera mu mirimo myiza Imana yaduteguriye kuva kera. Ntabwo twaje kugendera mu nzira zacu no mu bugombe bwacu, ariko twaje kugendera mu mirimo myiza Imana yateguye kuva kera hose. Hari ibintu Imana yateguye. Mu gusaba rero wagombye gusaba ibintu bimatanye n'ivyo Imana yateguye ku nzira yawe. Haleluya. Igihe rero usabye ikintu kinyuranye n'ivyo Imana yateguye ku buzima bwawe, ntabwo uzakibona, kubera Imana ntabwo ikishindura umugambi wayo. Oya, Imana ntabwo ihinduka. Ibyo yateguye ku buzima bwawe bizaba. Ninde ashobora kuvyangiza? Si Satani, ni wowe ubwawe ushobora kwangiza ivyo Imana yateguye. Ariko Ana rero ashiraho isezerano, abwira Imana ati n'umwana nzamugutangira. Je mwiga gushiraho isezerano. Aya masengesho mwe naya Imana iranyaruka kuyishura. Alebrego sibakaya. Birambwira ngo uwitwaga Yakobo ariko aragenda asezeranira Imana, aravuga ngo Mana numa umugisha muri kiriya gihugu ngiyemwo, sizabura gutangira kimwe mu 10. Ja ushiraho isezerano ukavuga ngo Mana numpereza bino bintu, zagutangira 10, zashiraho ishikanwa, zakubaka inzu yawe. Mana nunkorera kino, nzafasha ifuvyi, nzafasha abafakazi. Mana nunkorera kino, nzafasha abakozi bawe, nzabambika, zabagaburira. Mana nunkorera kino, nzagura intebe mu itorero, abana bawe baronka aho bicara. Mana nunkorera bino, nzagura piano mu itorero, ubwoko bwawe baronke piano yo kuvuza, bagucurarangire nawe uri mu ijuru wishime. Mana nunkorera bino, nanje nzubakira umufakazi. Mana nungirira neza, nanje zakora iki? Ayo masengesho Imana inyaruka kuyishura. Turabona undi yitwa Yefuta, yavuze ngo Mana numa insinzi ku rugamba ngiyemwo, ikizaseruka ubwa mbere zakigutangira. Umva numa insinzi mu rugamba ngiyemwo,
yahisemo ikizaseruka mbere nzakigutangira. Agiye ku rugamba Imana yacimuha intsinzi. Igihe cyose rero uzasaba ikintu Imana ukabona cyatinze gusohora, uzashyireho isezerano ry'ikintu cyiza wakora mu Mana, cy'ikintu cyiza wakora. Nimba ari ugufasha abantu, nimba ari ikintu watanga mu nzu y'Imana, uzashyireho iryo sezerano. Nukora icyo kintu, menya neza ko icyo kintu uzaba uri kurasaba ntabwo kizatinda gusohora mu buzima bwawe. Ndangirije aho ngaho. Iki ni ikintu bigira kabiri wakora Imana igasubiza amasengesho yawe, ni ugushyiraho isezerano imbere y'Imana. Gushyiraho isezerano imbere y'Imana. Nta muntu n'umwe yashyizeho isezerano imbere y'Imana ry'ikintu gikomeye Imana itigeze imugirira neza. Ibaze Ana gufata umwana wa mbere ukamuhereza Imana. Urumva icyo kintu yasizeho, kubwira Imana, Mana numpa akazi, umushahara wa mbere nzawugutangira mu nzu yawe, nzawutanga kuri ujya mukozi w'Imana, nzawufashisha abantu. Icyo kintu urazi umushahara wa mbere imibare uba ufitiye, ariko ugashyiraho isezerano, Imana ijya yubaha isezerano. Ale brokosi amakando. Data turagushima kubw'ijambo ryawe, uburyo umvishije riramwubatse kandi riramukomeje. Zana impinduka ku buzima bwawe mu izina rya Kristo Yesu Umunyanazareti, amen. Mwarahezegiwe cyane. Wifuza gusengerwa, WhatsApp yacu ni iyi +257 65 986 540. Mwibutsa gukanda subscribe cyangwa sabone, nturengane udakanze sabone. Gira partage ku bandi kugira ngo bashikirwe. Warahezegiwe cyane.